Nshuti bene data namwe bakunzi, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uno munsi muri kumwe na Pasiteri Hilary Nahazwe muri studio Eben Photography. Uno munsi sindi muri studio shingira intahe Imana nzima uko musanzwe mubimenyereye, kuko ndi mu rugendo mu gihugu c'u Burundi aho maze indwi n'inusu kandi nkaba nezerewe no kuhaba. Maze iminsi rero ngoberewe n'ijambo ryo kuganirira abantu canke abadukurikira bijanye n'iyo tuva kandi n'iyo tuja, tuva he tukaja he. Kugira ngo umuntu yishure ico kibazo ategerezwa kumenya neza aho yavuye. Twebwe rero turabizi, twarabibwiwe kandi turavyemera ko twaremwe n'Imana nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro agace ka mbere ku karongo ka 27, aho havugwa ko Imana yaremye umuntu, irema abantu b'ubwoko bubiri, umugabo n'umugore. Ego hariho n'ahandi muri Zaburi y'ijana akarongo ka 3 aratubwira ati turi abana ubusho bw'Imana, Imana niyo yaturemye, turababumbwe n'Imana. Ego saho gusa, hari n'ahandi havuga kuri ayo majambo nyene, naho niho ngira ndabasomere uri muri Bibiliya mfise hano, ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 17 duhere ku murongo wa 24 tugeze kwa 27. Imana yaremye isi n'ibiyirimwo, niyo mwami w'ijuru n'isi, kandi ntiba mu ngoro zubatswe n'abantu, ntikeneye ko abantu bayifasha nk'aho umenga hari ico ibuze, kuko ariyo nyene iha abantu ubuzima no guhumeka hamwe n'ibindi vyose. Mu ruvyaro rw'umuntu umwe yakuyemwo amoko yose, yakwiza kw'isi yose, niyo yabashiriyeho igihe bazobaho, ibashingira n'imbibe z'aho bazoba. Imana yakoze ivyo kugira ngo abantu bayirondere, kandi kugira ngo kumbure nibagerageza kuyirondera baze bayibone, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Amen. Imana ntiri kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Ntihaze hagire umuntu avuga ngo narayirondeye ndayibura, kuko Imana iyo uyirondeye irakwitaba. Aha twumvise ngo twebwe uko tuzi hari abana bavukiye mu muryango, abandi bakavuka umenga base ntibagaragara, canke umwana wese yavutse n'Imana yamuremye, umuntu wese n'Imana yamuremye. Murazi ko hariho umugwanizi ntarema, arasambura ivy'Imana yaremye. Ego rero nezerewe no kubana nawe mugenzi, inshuti yanje, uyu munsi kugira ngo tuganire iyo tuva n'iyo tuja. Ico ni cambere twabanje kuraba kijanye n'ikintu twari twishize, twashaka kumenya tuva he tukaja he. Twebwe rero Imana iturema yari ifise umugambi mwiza kuri twebwe, kandi hari ivyo yatubujije gukora, ariko vyaratunaniye turacumura. Abantu rero bose baracumuye. Abantu benshi barakunda no kugomba kwisigura, bakavuga ati jewe sindi Adamu kandi sindi Eva, ni ukuvuga sinacumuye nk'uko bacumuye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu Baroma igice ca 3:23 n'igice ca 6:23, aya majambo akurikira, reka tuyarabe tuyasome hamwe kugira ngo ntihagire uhava yibaza ngo jewe nta kabi njemwe ndiko. Ariko igikuru sico, kuko mu nyuma muza kubona yuko hariho ikintu ciza.
kuko imana yategekanije ingene turokoka. Aha nyene mu Baroma 3 hatubwira ngo kuko abantu bose baracumuye bituma badashikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga abantu bose bacumura ntibazoshikira ubwiza bw'Imana batahariwe ivyo vyaha, kandi ivyo vyaha ntibishobora kubavako gutyo batabiseho imbabazi, batabikuweko n'umwami wacu Yesu Kristo. Muri 6 rero niho hatuha ijambo ridufasha kandi ritubwira igiciro c'icaha, ingero y'icaha n'ingero y'ukwizera. Aha muri iri jambo rero gaca bisaba yuko umwe wese nomusaba kwizera. Murambaza muti kwizera iki? Nivyo tuza gushikako mu kanya, reka tubandanye. Kuko iri jambo ryanditswe ngo kuko impembo y'icaha ni urupfu, ariko ingabire y'Imana itanga ku buntu n'ubugingo budashira duheshwa no kwizera Kristo Yesu umwami wacu. Wiki ngo kuko impembo y'icaha ni urupfu, ariko ingabire Imana itanga ku buntu n'ubugingo budashira duheshwa no kwizera Kristo Yesu umwami wacu. Ngira ngo twese turasobanukiwe ivyaha ivyo ari vyo. Jewe kera ndi umwana sinarinzi icitwa icaha. Umuntu yanyigishije ngo menye icaha yafatiye ku caha co kwiba, arambwira ati urashobora kuba waracumuye kuwe nk'igihe wagiye kwiha ibifungurwa mama ataguhaye uruhusha. Nivyo ni ivyaha, ariko murabizi ivyaha: ntukibe, ntukabeshe, ntugasambane, ariko cane cane ntukihakane Imana yawe, ntugakengera abavyeyi canke ngo wice, ibintu bene ivyo. Ayo mabwirizwa, ayo mategeko yose ndazi ko muyazi. Hari abavuga bati haraje isezerano rishasha. Isezerano rishasha ntiryaje gukura isezerano rya kera, ryaje kuryunganira no kuryuzuza. Nuko rero twebwe rero twaragiriwe ubuntu, umwami wacu Yesu Kristo yaje mu gihe twebwe twokwita ico bita ère chrétienne, ni igihe cacu. Iki gihe turimwo Yesu yaraje guhindura ibintu, tuva mu vya kera tuja mu bishasha. Mwari muzi yuko umuntu rero agiye muri Kristo aba ahindutse ikiremwa gishasha, ivya kera biba bishize, ibindi byose biba bibaye bishasha. Hariho abantu benshi rero bibaza ngo jewe ndi sawa n'Imana yanje, uko ndi, uko nemera, n'amahoro, ariko ata mahoro afise. Utazi kubona ko wahindutse kera, ko wari mubi, ubu ukaba warahindutse ikiremwa gishasha, hariho ikintu kikikugoye, kubera ko wewe uri mu rutonde utazi. Ubuzima buraza bukabandanya, ariko nta hantu wafashe ingingo yuko wihakanye ivya kera, ubu ugiye mu bishasha, ni ukuvuga ugiye muri Kristo. Ijambo ry'Imana noneho riratubwira hariya muri Yohana, n'amajambo, ni ikiganiro cabaye hagati y'umuntu nawe yarazi ko agororokeye Imana, yitwa Nikodemu. Igihe ca Yesu aragenda ku mugoroba w'ijoro, yari umunyacubahiro, aramubaza ati mbega none jewe nokira gute, canke ko mbona ivyo ukora ata muntu yovyikoresha, mbwira ingene jewe noronka agakiza. Iyo nkuru benshi barayisobanukiwe, ariko igice camenyekanye cane kandi mukwiye no gusobanukirwa, benshi baragishikako bakaramwe n'abakizunguruka kugira ngo ntibabikore nk'uko bikwiriye. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari kw'isi cane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ntazaranduke,
ariko azaronke ubugingo budashira. None urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo rwatumye irungika umwana wayo w'ikinege. Aha mu bindi bice turaza kubona mu Roma 10 aratubwira ngo niwaturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umuntu yizeye mu mutima aca yemerwa n'Imana nk'umugororotsi, kandi iyo yatuje akanwa kiwe bituma akizwa. Abantu benshi ntibatuje n'akanwa kabo, ntibatuje akanwa kabo, bashobora kuba bariko bagendera mu kintu citwa mu gifaransa illusion, kwibesha ngo. Reka ndabaha akarorero kumbure bamwe bazi. Hari abantu bagiye canke bakuranye n'abo bangana, bakishiramwo ngo umunsi umwe uyu niwe tuzokubakana, ariko umunsi umwe uyo nyene bakabona twawe n'uwundi, mbere bakanagenda no kwitwara no kwidoga no kuvuga ngo mbega none jewe wampoye iki ko nari niteze wewe nyene. Uwundi aca amwishura ati none jewe ntaco wambwiye, ubu yantwaye niwe yambwiye. Tugarutse muri nankane kandi burya harya n'Imana yubakira abantu, niyo itorera umuntu. Wewe rero ukaba ufise umugambi, naho hari agaciyemwo, gira ico uvuze co bwiye uwo wizeye. N'ubu Yesu nuko nyene, utamwizeye utatuye n'akanwa kawe, ijambo ry'Imana ritubwira yuko udashobora gukizwa. Mbabarire rero ndabikubwira uno munsi. Naranezerewe cane mbonye igisomwa caherekeje umukunzi banditse ku ruhafu rwiwe ngo Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera wese naho yopfa azobaho. Ikintu tuniganira muri uku kwizera no kuzobaho, kuko handitswe yuko hari abantu hazogera igihe abasinziriye mw'isi bagakurwa muri ubwo munsi y'ikuzimu, bakaronka ubugingo budashira. Abandi nabo bazokwikangurira ubumaramara. Ivyo tubisoma muri Daniyeli 12, bazokwikangurira ibimaramara. Usomye muri Bibiliya ukabandanya uzosobanukirwa yuko ivyo bintu vyo kuzuka kw'abapfiriye muri Kristo canke mu kwizera n'ivyo batazoba barizeye ntibizobera igihe kimwe. Reka bizobera igihe kimwe. Reka tubaneye kuko turiko tugomba kuvuga ngo mu majambo makeyi yihuse, ariko imbere yaho reka dusome ijambo ritubwira yuko twari twarapfuye, twari abo gupfa, ntitwari abo gukira, oya twari abo gupfa. Muri Efeso 1:7 tuhasoma aya majambo ngo muri we niho twaherewe ugucungurwa biciye mu maraso yiwe, niko guharirwa ivyaha vyacu kubera ubuntu bwayo bwinshi. Ubwo buntu yarabudusutseko, ibiduhana ugutahura kose n'ubwenge bwose. Imana yaduhaye kumenya ibanga ry'umugambi wayo, uwo yari yarateguye gushira mu ngiro mu kugira neza kwayo ibicishije muri Kristo. Uwo mugambi Imana yashatse kuwushira mu ngiro igihe yashinze gishitse, nuko nuwo kwegeraniriza hamwe ibiri mw'ijuru n'ibiri kw'isi yose, ikabishira munsi y'inganji ya Kristo. Imana rero izotwegeraniriza hamwe. Uwo ni umugambi yamye ifise
igomba kudukorera. Reka twihute kugira ngo kuko twashatse kwishura ku kibazo iyo tuva niyo tuja. Yesu yaratubwiye iyo turiko turaja, yabwiye intumwa ziwe ati jewe ubu ngiye kwa data hari amazu menshi, ngiye kubategurira ikibanza kugira ngo aho ndi namwe abaza bariho muba, nimwamara guheza, niko novuga, nzogaruka kubajana. Yesu azogaruka kutujana, kandi Yesu yaratubwiye ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atanciyeko. Ibyo vyanditse muri Yohana 14:6. Nta yindi nzira iriho, naho abantu bakomeye canke abantu vyamenyekanye ko ari abakozi b'Imana boza bakababwira ngo hari izindi nzira, bazoba babahenze, kuko ijambo ryanditse niri: Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atamuciyeko. Ego none reka dushime Imana. Mu Baheburayo hari inyishu y'ikibazo benshi bakunda kwibaza ico kibazo. Baribaza ngo mbega abapfuye bari hehe? Mbega weho ku bwawe abapfuye bari hehe? Abapfuye bafise intahe bari hehe? Ijambo ry'Imana ritubwira mu Baheburayo 11:39, abo bantu bose bashingiriwe intahe kubwo kwizera kwabo, ariko nta n'umwe muri bo yaronse ivy'Imana yasezeranye byose, kuko Imana yari idufitiye iciyumviro kiruta ibindi kuba iciza. Intumbero yayo kwari uko bashikira ugutunganywa bose bari kumwe natwe. Aho abamaze kwitaba Imana bari baraturindiye kugira ngo tuzogirane iminsi mikuru. Nuko Yesu rero abahezagire. Ego nibaza ko muri kano kanya twari dukwiye kugarukira ngaha, ariko ibintu bidukundira kubera ko ntituragera aho dushaka gushika. Turumva yuko tuzoja ahantu mw'ijuru. Ikibazo kiriho, mbega ivyo bizoba ryari? Nta n'umwe azi umunsi w'isaha. Uko niko Yesu yavuze, kandi nanje ndavyemera. Ariko hari ibimenyetso vyinshi vyagiye bivugwa muri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 24, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 21, mu gitabo ca Daniyeli. Hariho n'ubwagiye bwandikwa mu bwanditswe n'intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca 2, ibarwa rya 2 yandikiye Timoteyo, igice ca 3, niho havuga ibimenyetso bizoranga ibihe vya nyuma. Turi muri vyo. Abantu barikunda, reka tubisubiremwo tubisome, nubwo twama tubisoma kenshi, ariko birakenewe yuko abantu bamenya ibihe turimo, kugira ngo ntibajane n'umurindi atari uwabo, kubera ko ubu abantu bamaze kumenya amayeri menshi yo kugira ngo binezereze canke banezereze shebuja wabo. Ngo umenye neza, mu minsi ya nyuma hazoba ibihe bigoye. Abantu bazokwikunda, bakunda amahera, birata ivyabo, buzura ubwishime, bazotuka Imana, bongere bagaragarize abavyeyi babo, bagabire abavyeyi babo, ndibaza ko babe intashima, ntibubahe ivyejejwe. Urukundo rwabo ruzotimba, babure uguharira. Bazonanirwa no kuganza ingeso zabo, banke iciza cose. Aya ni mu majambo make mvuze, navyo ni vyinshi. Ubu rero ico twiteze ni iki? Ico twiteze ni uko umwami Yesu agiye kuza.
agiye kuza gutora ishengero ryiwe. Mu kuza gutora ishengero ryiwe twarumvise yuko inzamba izovuga, kandi abazoyumva nabo abazoba baje gutorwa muri uwo mwanya. Aho muri ico gihe haravugwa yuko, reka tuhasome, ni inzandiko zibiri tugira dusome imbere yuko tugeza ngaha tukabandanya, tuzoheza tubandanye iki kiganiro mu minsi iri imbere. Ego handitse ngo, kuko umwami wacu ubwiwe azomanuka avuye mu ijuru, azotegeka n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'uguhamagara kw'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo bazoca bazuka ubwa mbere. Hanyuma natwe abazoba bakiriho tuzoca tuduganwa mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Twebwe abazoba bakiriho turi muri Kristo, si ukuvuga ngo abantu bose bazoba bakiriho, ni abari muri Kristo bazobona ivyo bintu. Hanyuma hari ijambo rero ni nk'ibanga, kandi n'ibanga koko, riri mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyikorinto, ibaruwa rya mbere. Avuga ati, ariko reka ndababwire ibanga rihambaye, ntituzopfa, ahubwo tuzohindurwa ukundi, bizoba mu kanya isasi, nk'ukubise urugohe, igihe inzamba izovuga. Niyavuga, abazoba barapfuye bazoca bazukira kubaho ibihe vyose. Natwe tuzoba tukiri bazima tuzoca duhindurwa ukundi. Umubiri wacu ubora uzoca wambara ukutabora, kandi uwo mubiri wacu upfa uzoca wambara ukudapfa. Maze umubiri ubora umaze kwambara ukutabora n'ugupfa kwawo ukambara ukudapfa, niho ibi vyanditswe bizoba bishitse ngo, urupfu rwamizwe n'intsinzi. Twiteze kubona umwami wacu Yesu Kristo. Ubu ukugaruka kwa Yesu turindiye mu kuza gutora ishengero. Ibisigaye tuzobibandanya ubundi munsi, ariko ndakwipfuriza kuba mwizuka rya mbere nk'uko vyanditswe mu vyahishuriwe Yohana. Wifurije umunsi mwiza, Yesu aguhezagire, ubizirikane cane, umwanya n'ubu bitandukanye n'ivyaha, ukaba atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Naho woba uri umugororotsi, naho woba uri umuntu yitonda, ivyo ntibikwiye. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Enda ushikire umukozi w'Imana. Reka ariko muri aka kanya dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aka kanya keza duhaye, ugasubira kutwibutsa icanditswe, ugasubira kutwibutsa inzira y'agakiza. None Mwami, ndaje imbere yawe ndakweretse umwe wese muri aba bakurikiranye ikiganiro, yaba uwamaze kwakira agakiza cyangwa uwasubiye inyuma, yaba uwuhagaze neza ariko asaba ati, Mana mfasha sinze ngwe. Ndakwinginze umwe wese umugenderere aya majambo mabera y'ikimazi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turasabiye Mana, aba bantu bavyumva bakabinezerererwa, ariko bikabananira gushira mu ngiro. Ndakwinginze ngo muhemu wabashikire, nabo bashobore kuhaguruka bakora ubugombe bwawe bushaka. Mana, nta kindi twifuza atari kuzokubona, atari kuzobona ijuru. Turashaka kuzoba muri iryo banga yuko wavuze ngo ntituzopfa twese, ariko tuzohindurwa. Turashaka kuzoba abazosa na Yesu bamaze guhindurwa. Urakoze, tugusabye tukwizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nazwe. Ndabaramukije kandi abagombereye. Yesu abahezagire.